Giriteka bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Kuri uno munsi murabona ko twatewe iteka ryo kuba kumwe n'abatumire badasanzwe. Bamwe ego murashobora kuba mubamenyereye kuri Axia, ariko hari n'abandi mutari mumenyereye, ico coco ndakizi. Je rero ndabazi aba muri ko murabona nabari mu mugwi w'abaririmbira mana chorale Yukunda Laudation isanzwe irangurira ubutumwa muri paroisse Saint Joseph ya Ngagara. Mwarabonye kuri nombonesha kure yacu twarahacishije urubanza rudasanzwe rw'isabukuru rwa yubire y'imyaka 25 iyo chorale yahimbaje imaze irangura ubutumwa bwo kuririmbira Imana. Uno munsi rero ku buryo budasanzwe twashoboye kwakira abarangurira ubutumwa ngaha muri Saint Joseph. Mwibuke ko mu kiganiro caciye ngaha kuri Axia Vibes TV canke mu biganiro vyahaciye twaragerageje kubereka akanyamuneza abavukanyi bahoze muri iyo chorale ya Yukunda ino mu Burundi, babandanyije no mu Bubirigi, baraja hamwe barabandanya ubutumwa nyene kwizina giyo chorale ya Yukunda. Twaragerageje kubereka akanyamuneza babayemwo. Uno munsi naho rero tugomba tuyage nabo ngaha mu Burundi. Reka ntavuze menshi, tubanze twakire bano batumire bacu batwidondora. Amahoro neza. Go mwo kwidondora abakunzi ba Axia Vibes TV. Je nitwa Kibeceri Esther, bakanita Kibeste. Je bamenyereye muri chorale. Nkaba ndirimba muri chorale Yukunda Laudation yo muri paroisse Saint Joseph. Mwoba musanzwe mujejwe ubutumwa bwahe muri iyo chorale? Muri kino gihe ndi muri rinza sanzwe, baciye mu makomite atandukanye, ariko ndi muri rinza sanzwe n'abandi. Turabahaye ikaze. Namwe mwitwa bande? Nitwa Senzerano Loris Fora, abadangurira ubutumwa muri paroisse Saint Joseph ya Ngagara. Ndirimba muri chorale Yukunda Laudation. Ego mbe entre-temps umaze imyaka ingahe muri iyo chorale? Maze imyaka ninjiye 2018. Muri 2018 imyaka indwi iriko irakwira. Ego namwe Kibeste, bene Kibeste Kibeste ko ariko bamenyereye kandi ndagitize ndarikoreshe. Mwebwe mumaze y'imyaka ingahe? Mazeyo 4 ans. Uri kuki wa chorale. Ego kaze namwe mushinga ntahe mwidondora abakunzi ba Axia. Je nitwa Nzimana Anise. Abasanzwe ndirimba muri chorale Yukunda Laudation. N'abavukanyi bacu yego dusanga ubutumwa. Namwe bwe kaze Anise kuri Axia. Turi kumwe n'ubundi muvukanyi yo kwidondora. Nitwa Eric Nindamutse. Chorale Yukunda Laudation. Eric turabahaye ikaze. Tukaba kumwe n'ubundi muntu yaje yitwaje igikoresho, nibaza yuko tutavira mwaho tumusabe atwidondore. Yego nanje nitwa Nduwimana Axel. Abandi muri Mbiramana wa Yukunda Laudation. Ego Axel namwe turabahaye ikaze. Mbe musanzwe mujejwe ubutumwa bwahe muri chorale? Sanzwe no muri Mbiramana, nkongera nkacuraranga. Ibyuma bigiye bitandukanye. Ego cyane muraza no kuducishirizako. Edmo Kwizera ku bwa Axia Vibes TV nije ngiye kuremesha kino kiganiro. Tubakengurukire ko mudahengeshanya gusangiza bino biganiro vyacu, mukabisangiza abakunzi barijya nino kugira ngo tubandanye twubaka iteka muri bene wacu, mu nshuti zacu, mu bagenzi bacu. Na bivuze nti aba bavukanyi twaheruka kubona kuri nombonesha kure yacu hacako isabukuru baheruka kugira. Mbega mutwibutse, reka mpere kuri mwebwe mushinga ntahe, isabukuru mwayihimbaje ryari? Neza na neza isabukuru twayihimbaje ku genekerezo y'12/0. Ariko imbere yo kuduhimbaza iryo sabukuru hariho umunsi nyezina duhimbariza ko iryo sabukuru
y'amavuko ya kohare yacu bari kwigenekerezo rya 6-0 kuko kohare yavutse yatanguye ubutumwa mu 1999 ariko kubera ko ari umusaseredoti yadukunda cyane yabonye ingene twatanguye aca twita izina rya kohare yukunda Laudatio bwa mbere yari kohare de louange kuko twatangwa n'igisho ca louange sabukuru nyizina rero tuyimbaza kwigenekerezo rya 6-0 yego murakoze cyane. None Anise mwebwe musanzwe mumaze imyaka ingahe muri kohare yukunda Laudatio? Neza na neza igihe twahimbaza yubiri imyaka 25 nanje nari mwije iyo myaka nyene. Warukuje iyo myaka nyene? Twaravukanye nawe. Bravo, urumva ko uri inararibonye gose muri kohare yukunda Laudatio, uzi byinshi. Undumva wocira umugani basezerano ngaho ego nabandi kumbure bashasha bariko baraza muri kohare yukunda Laudatio. Tugomba tubandanye kuri mwebwe nyene mwotubwira muhimbaje yubire nyuma yo guhimbaza yubire mubona hari ico byasize bibivye muri kohare yanyu? Murakoze ego ico yubire yasize bivye muri kohare hari kandi gihambaye kuko imbere ya yubire twari mu nteguro integuro ya yubire imyaka 25 dusanzwe tubwira ayandi masabukuru kuva ku mwaka umwe gushika mu myaka 24 ariko tugeze ku mwaka 2025 twaciye tubona ubundi buzima bushasha umenga twinjiyemwo dutanguye muri kohare tumaze guhimbaza iyo yubire rero twese twaciye tubona imitima y'imishasha yabaye mishasha ko gushika n'ubu turacari mu kanyamuneza ka yubire turacari mu mwaka neza na neza wa yubire iyo myaka 25 kuko tuzobuheza yubire tuzoyiheza mu 2026 kuko iyi 2025 yose turacari mu kanyamuneza n'umwaka akanyamuneza ko mwaka yubire ego bituma rero twebwe neza neza tuko turabona kuva duhimbaje yubire inyifato yahindutse cyane cyane muri kohare mu buzima bwa misi yose no mu kuririmbira Imana kuko nico gikwa nyamukuru were ico turiko turabona yubire ya kwitanguye ico turiko turinjiramo tuzobona ico yubire yabivye muri kohare ubwa mbere ubutumwa ubwa kabiri inyifato ubwa gatatu akanyamuneza akanyamuneza niho dukuramo ibyiza byose bituma turangura ubutumwa neza. Murakoze cyane. Mbega Eric mwebwe mumaze igihe kingana gute muri kohare? Namwebwe murayigenze murumva abakunzi ba Akisa turi kumwe n'ibicocoro byo muri yukunda Laudatio. Ibicocoro mu butumwa bwo kuririmbira Imana mu kanya baraza kuyikora mu gahogo kugira ngo tubandanye duhezagirwa ko twatomboye bakatwita abakuru no munsi. None Eric mwebwe ubutumwa bwawe yukunda mu burangura gute? Kino gihe ndimo yukunda asa n'ariko arakura buke umwanya wose w'iminsi umunsi ku munsi mugabo twe muri yukunda twese urwego b'abayukunda n'abataba bagifise umwanya w'uno munsi babandanya bafasha mu bindi rero nivyo murandanya afasha mu turi muri kohare y'ubu kandi tugafatirwa n'ibindi ego kimwe n'abasezerano ngaho bafise umwanya munini mugabo turafasha mu byo tuba dushoboye yego nagomba rero kubaza uko kuntu ushobora gufasha ubutumwa kuko akenshi twibaza ko abakora ubutumwa ari bajya tubona bariko bararirimba gusa bajya tubona bariko baracuraranga gusa hari abatibaza ko hari abandi bashigikira kumbure burya butumwa buriko buraranguka twashaka mutubwira ubwo buryo mubikoramwo kumbure n'abandi bafatireho bumve yuko nimba tafise niyo mpano kumbure yo kuririmba ko ashobora no guterera mu bundi buryo kugira ubutumwa bwo kuririmba bubandanye buranguka neza. Murakoze ubwambere muri kohare turategera yuko yukunda abayitanguje n'ababandanye bayizamwe batwisha ko ari umuryango hanyuma kuri ubu twese rero twifata nk'umuryango nk'agaterera muri biriya nk'ubu nivyo twe turashobora gusimbira muri repetition tukaririmba muga kandi murashobora gufasha no mu bindi mu mpanuro canke mu
gutera intege muri itsamvugo kumbure kirundi shino myaka gushigikira mu by'umuntu ashoboye no kwibutsa bimwe mu ntango za kohari umwe n'abandi tuba dusangiye igihe cy'icyo gihe numva umenga ni ivyo nyamukuru muga tutibagiwe yuko na présence physique ibikenewe kuko iyo yubire twarakenera abakera tugakenera abubu tugakenera zangabiro zitandukanye zubatse umuryango uyukunda murakoze cyane reka tuje kwa Kibeste nawe tumubaze kuko nawe nyene ari mu nararibonye mbega Kibeste tuvuze ngo yukunda n'ururimi rwahe ko barusobanura iki mu kirundi ego abantu benshi barakunda ko tubaza yukunda ni kilatini twarihawe n'umupadiri yahoze atwara Paroisse Saint Joseph nyakubahwa padiri uragaragaza Simone uragaragaza ni kilatini yukunda ni kilatini mu kindi naho ni Imana inaharizwa mwihayiro murakoze cyane Imana ininaharizwe mwihayiro wewe iyi yubire mwagize kubwiwawe yakwibutse iki ego murakoze jewe iyi yubire yanyibukije ibintu byinshi cyane ndavye ingene natangurira muri chorale yaranyibukije ko chorale yukunda Laudatio ari umuryango cyane gose kuko umuryango nakuriyemwo ndawuba mu gihe kinini sinigeze ndawuva inyuma kandi nawe ntiwigeze umva inyuma novuga ko nawe ufashe nk'umuryango w'iwanje by'ukuri umuryango uri kumwe n'abavukanye ari naco gituma iyi yubire nayikuyemo akanyamuneza kenshi cyane kenshi binaboneka yuko tukari muri ako kanyamuneza yego Aniseti yayivuze yuko twahakuye ibintu byinshi haba mu gusenga ko hari yukunda Laudatio n'ikintu fata nk'umuryango w'iwanje by'ukuri murakoze cyane sezerano mwebwe mumaze imyaka 7 muri chorale yukunda Laudatio uko biri kose murafise ukuntu muyizi kuko imyaka 7 hajya simike mutarinjira muri yukunda murafise icaba bakuye muragira muti je mpisemo kuja muri chorale yukunda Laudatio mwogisangiza abakunzi ba Axia ego cyane jewe sanzwe afise n'umuvyeyi aririmba muri iyo chorale bon ego nkafise na muteya wanje aririmbayo nabona umuvyeyi agenda gusa akambwira ati tujane bwa mbere nagenda nkaho sinabandi ivyo ngiyemo ego mugabo umuvyeyi arambwira ati hazogera igihe uzuragenda je tutari kumwe nza ndavyiga biranyigisha kuba icambere umuntu akoresha umwanya bivanye n'ikintu c'ama repetition akavuga uti sinshobora gucerwa ndashobora guhanwa yego kaba n'umuntu ari responsable umaze kwinjirayo urumva ko imyaka 7 umaze atari mikeyi ico umaze kwigira kuri bakuru bawe bakuboneye izuba muri iyo chorale ni giki ico maze kwigira kuri bakuru banje bamboneye izuba mu kuja muri iyo chorale ni umutima w'urukundo kwitanaho gusabikanya ivyo umwe wese abafise uko biba bingana kose tugaserukiranira muri ibi na biriya yabi biryoshe ibimeze nabi ego donc muri itanaho haba mu mahigwe haba mu marushwa murashigikirana murakoze cyane tugende ku muhinga wacu w'ibyuma Axel mwebwe yukunda muyimazemo igihe kingana gute je nuvuga yuko ninjiye neza na neza muri yukunda mu 2007 namwe si mike iraba 200 harabura ni 18 menga kubaze kubiharura ego mwebwe namwe kuko urumva mwasanze yukunda yaratanguye siniriwe ndabibaza ibyo bicocoro kuko twumvise ko bamaze imyaka basa nk'abatanguranye nayo mwebwe namwe mwasanze ihari wewe kugira ngo uyinjiremwo wisonze iki kugira uhitemwo yukunda uko biri kose siyo yatanguriye ku paroisse hari izindi zari zihari
muri ico gihe novuga ko nari mperuka kuronka confirmation kubera kuntu naca mu marepetition nkumva bari mu marepetition bariko baracuraranga bariko barategura umunsi w'Imana narahaca nkicara nkumva akanyamuneza ndiko nkura ntazi iyo ndiko ndagakura muga nkavuga ati umuryango urahimbaye hariho uwitwa Regis no acambwira ati karibu wicare ngaha nkaza ndaza rero ma repetition nuko natangiye kwinjira muri uwo mugwi numva akanyamuneza kumukama yego mbe mwawugiyemwo musanzwe muzi gucuraranga canke mwavyize mwamaze kwinjira muri uwo mugwi nuvuga yuko base yose yo gucuraranga nayikuye mu mugwi nayikuye muri chorale yego niho banyigishije kuva ku ntambwe ya mbere bamfata ukuboko gushika aho ngeze n'ubu babifisemwo uruhara runini rwose turumva yuko uri camwa kidasanzwe kuri chorale Yukunda Laudatio. Imbere yuko tubandanya rero turondogora jewe ico kintu nagumye numva mfise amatsiko umugani wa bene wacu mu gihugu kibanye c'u Rwanda nagumye numva nshaka kumva ingene kivuga tucishirize ko muri chorale hama muheze muce muduhezagiza utwo tujwi twanyu mutazira Imana natwe ngaha kuri Axia tubagumirize. Zirikana uheze wibaze urukundo Imana yakunze abantu mu gutanga umwana wayo Yesu wacungure akiza abantu bose naho yari umwana w'Imana nigeze yishira hejuru ariko yicishije bugufi aremera urupfu rwo ku musaraba aho hose azira akabi kacu. Barakoze cyane kuducangamura muri ako karirimbo keza cyane katwinjiza mu kuzirikana kino kiringo ceranda turimwo cikarema ego Axel rero turumva muri impano idasanzwe yavyawe na chorale Yukunda Laudatio. None burya muri iyo chorale ngo tubwira neza na neza ingene musanzwe murangura ubutumwa nk'abacuraranzi mu gisata cacu cyo kurangura ubutumwa muri chorale mu gisata cyo gucuraranga turagerageza tukarepeta cyo kimwe n'abandi kujya baririmba barepeta natwe niko dufata umwanya natwe tugategura kugira ngo duhurije hamwe bigende neza cyane kandi ntitugarukiriza aho gusa nkuko nabivuze ingabirano intambwe ya mbere nayiteye muri chorale ni nkuko ababikunda abavyiyumvamo abo tubona yuko babifisemo ishaka tubafasha nabo nyene kugira ngo iyo ngabirano ikure maze turonke abadusubira tumaze gufatirwa nkuko twagiye turabikorera abandi badutanguriye natwe badufashije kwiga nuko rero dufasha ubwo butumwa kugira ngo iyo ngabirano ibandanye itera imbere n'ubutumwa bw'umukama bubandanye bugenda neza. Murakoze cyane. Hariho abantu bamfumbase ikintu bakimenye badashaka kugisangiza abandi aho nibaza ko bahakura icigo cyane abacuraranzi abashaka kumenga niwe wenyene yoguma akora ko aguma ry'umunyenga wenyene abandi ntibabikoreko mwe ndumva ko mufise isangira butumwa muri chorale Yukunda Laudatio mukama bibahezagirire cyane. Turagarutse rero kwa Anise mbega Anise ngo sigurira mu ncamake abariko baradukurikirana yubire niki yubire kuri Yukunda niki murakoze yubire kuri Yukunda kuri twebwe ingabire y'Imana
ingabire y'Imana kuko kuba tumaze imyaka 25 tubikeshayo tubikeshayo kuko n'uwo munsi twahimbaza iyo yubire twaronse akaryo ko kuririmba akaririmbo gahayagize iyo yubire kavuga ko ibyo byose twabayemo tubikesha Imana. Muri make uvuga ko yubire ari ingabire twahawe n'Imana kuko iyo atari iyo Mana iyo myaka 25 twari kuyimana. Muvuze muti akaririmbo kavuga muri ivyo byose mwabayemwo muri iyo myaka 25 bisobanura yuko rero ari gihe kiyiciza akaryo keza ko kwirimbura. Ego urumva ko mwafasha akanya ko kuzirikana ku mibereho yanyu muri iyo myaka 25 n'ukuri imyaka 25 simike sinzi ko umwigeme wacu aranagerageza ngira ngo basi ararengeje igice cayo muga yirenge ico gice naco yene nibaza ko atari imyaka myinshi akirenge oya muga imyaka 25 urumva yuko ari imyaka myinshi cyane. Ego murazirikana ubuzima mwagiye murabamo kugeza aho mugeze kuri uwo munsi uko biri kose mwinjiye muri uko kuzirikana muraheza mugaca mufatira indi hangiro mukagira muti ku yindi myaka 25 iziyongera ko ku myaka 50 abazoba bakihari turipfuza ko yukunda yo bigeze ku rugero uru none ngo dusabikaniriza yukunda muravye ahigeze nipfuza ko yozoba igezehe basi n'imiburiburi inyuma y'umwaka umwe kuko umuntu aharura ku bya hafi ivyo bya kure navyo bikazoheza bisanga yagiye arubaka duto nk'inyuma y'umwaka umwe mwe mipfuza ko bikunda yo bigezehe canke inyuma y'imyaka 2 ahubwo si nyuma y'umwaka umwe gusa ivyo twaramaze no kubikora twamaze kubishika ndibuka neza ko namwe mwabikije mu gitangura ikiganiro yukunda n'umuryango wagutse gose wagutse cyane gushika naho no muri muka ya misa twari kutarabibaza yubire umusaseredoti yakoze inkuka ya misa yaravuze ko yukunda yagutse gushika kwisi yose ico kibazo mumbajije rero nucishura uko nyene kuko yaramaze kwaguka ubu rero ntumbero dufise kuva duhimbaje yubire nukuyagura gushika no mu bihugu ngira kizita aramenyekana mu gose nk'ibihugu by'abarabu dushikeyo naho nyene kugira ngo ubutumwa bwacu cyane cyane buvuye muri kwari yukunda aravugaje bukwire isi yose twarabitangwe no twumva tubikomeze dukorane n'abari za Buraya za Amerika za Canada kugira badufashe kugeranya abandi bavukanye bari mu byo bihugu bitaramenya Imana kugira ngo tubananye tumenyesha ubutumwa cyane cyane bwo kuririmbira Imana kwisi yose natwe duce tubana yatwubaka imitima yacu gusumba uko twahora maze n'andi makora yose adufatiye kwa karorero. Murakoze cyane Kibest mwotubwira yukunda ubutumwa isanzwe irangura nubwo kuririmbira Imana gusa canke hari utundi twiyongera ko hambavu yuko kuririmbira Imana. Eko murakoze ikunda mu butumwa isanzwe irangura ubutumwa butandukanye hari ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ariko kuririmbira Imana abakristo mu misa zitandukanye mu gufasha gusenga neza abakristo yego mu gusenga neza abakristo hariho n'ubutumwa irangura byo twita engagement tukaririmbira abagize imanza zitandukanye zabizineza zabizinabi zose turazitaba bose ubwo bugumara ubutumwa umvo ikunda ifise ubutumwa bwinshi ndetse turagira n'ubwigoro ama bonne action kono kwakumesha inkuru nziza yukunda mbere yuko tuba abakristo tuba abakoriste tuba abakristo ego uko nta muntu yoba umukoriste ntaheze ngo umukristo kuko ikintu cya mbere dukora no kumenyesha ubutumwa ari biciye mu ndirimbo ahanini ubutumwa dufise n'ubwo bwo kumenyesha inkuru nziza wa Kristo aho hantu hose nko kwayivutse aho duca hose haba mu kuja kuririmbira abagize ubugeni enterrement na pendant la messe mva hose ahanini ico tujejwe no kumenyesha inkuru nziza ciye mu ndirimbo zitandukanye. Mugerageje kuraba kohale yanyu umubano wanyu n'ayandi makohale wifashe gute? Umubano wa kohale yacu n'ayandi makohale
rwifashe neza cyane sezerano yavuze yuko turabana mu byiza no muki ariko mu bana hagati y'amandi makorale turaramukanya hari amakoro tugera tukararamukanya hari niyo ku paruwasi tugeze kugira yo kuno tuyita yo kuno mwayumvise yo kuno no kuvuga twaragize ikintu ku paruwasi turagira inkino turagira kugira duhure cyo gihe bace twitwa yo kuno no kuvuga yari amakorale biragiye hamwe twagiye hamwe usanga twitanye gutyo hariho rero n'izindi dufitanye ubucuti mu Kinindo Saint Esprit abadominike baturarabana amakorali tukaramukanya kugira dushobore kungurana mu butumwa Ego reka dutere tugana ku musozo wa kino kiganiro cacu muri rusangi mwatubwiye korale ihangiro ifise iryo ni muri rusangi korale ikwire hose ahantu hose na hamwe mwavya bihugu tubona ko abakirisu batagwiriyeyo uzobonekayo azagerageze kuba umuyukunda muri rusangi niko mwavyipfuca ariko kandi umwe wese ku giti cyo baravuga ati je ndumva nkeneye gukura ku rugero muri ikohare nkeneye kwitanga ku rugero rushika ngaha muri kohare yukunda kugira ngo ihangiro iri kiriha rize rishobore gushika twagiye kwa sezerano wewe uri gukora gute kugira ngo n'abazoza mu nyuma yawe babone koko yubire ifise ico yasize yigishije sezerano murakoze jewe sinovuga ngo niko yego ndiko nkora uko nshoboye mugabo byose tubishobozwa n'Imana ego niyo myaka 25 narabaye muri komite maze imyaka ishika kuri iyi ni manda ya kabiri ya mbere narabaye ubika indirimbo umu archiviste aho byari byitwa yuko nari muto mugabo ni ikintu ushobona yuko hari benshi bansumba hari benshi bari gushobora gushira kuri iyo poste mugabo bakakubonamo nyene ubwo iyo responsabilité nawe naho utobuyibona ukayiga ukabona yuko woje imbere y'abandi ubu naho nkaba ndi umukuru w'ijwi ndatwara rya mbere umukuru w'ijwi rya mbere urumva gutwara abantu bansumba gose baba bamaze imyaka 24 bangana na ba kibeste ni ikintu kitoroshe ni ikintu mugabo byose nabivuze tubishobozwa n'Imana kiga kuba responsable mutima mweranda kagohingabirano y'ingene urangura ubwo butumwa yego murakoze cyane rero imbere yuko dusozera je nagomba kubaza Eric namwe munararibonye mubanye igihe kinini muri kohale yukunda nkuko mwabitubwiye mbega kohale yukunda ariho uturirimbo yo bimaze gushira ku mugaragaro mbega bo tusanga hehe na hehe kumbure aho ndavuga hariyo busanga bafise imbuga ngurukana bumenyera y'amakohale afise yuguruye ama YouTube canke ntumbaze yandi mapaje handi ntumbaze uturirimbo mwoba mumaze gusohora uturirimbo tungahe nyimba byo bavyarashitse nubwo ntizimaze gusohoka rero na clip video kumaze gusohora kuri YouTube abakunda urubuga rwacu rwa Kohale Yukunda badashobora kuzibona navuga nti turacari mu gikorwa cyo kubandanya no kuvuga marafise urubuga rwa Yukunda Laudation kuri YouTube abakunzi ba Axia baravyumva nibakenera ibikwiye baca bakubitira kuri urwo rubuga baheze babandanye bahezagirwa n'ivyo vyiza mumaze kuhashikana ego ni nka zingahe no Axel nadufashe nk'umuhinga ngira ngo urutoke rwiwe ntirubura igitingiri cyo bakingura kwibuka no hariko izitari zike byiza musimbira kuri page yacu ya YouTube channel yacu ya YouTube Yukunda Laudation
no kuri Instagram turayikoresha nyine ni Bikunda Laudation uturirimbo dutandukanye mudusangaho muri haro n'izindi tutarashira habona mugabo turi mu ntumbero yo kuzozishira habona bazosanga ko turirimbo twinshi n'uduhayagiza kohare yacu nta yimwe ya kohare ziriko n'izindi zigenda zirafasha abakristo guhimbaza umukama. Murakoze cyane subira mutwongere rero duhimbaze kandi umukama imbere yuko duca dusozera kino kiganiro. Kungufise naco ngitinya Yesu niwe wenyene nishimira Kungufise amahoro Kungufise naco ngitinya Uko ari wewe nyene nishimira Kungufise amahoro Nani bihusi nani miyaga Bizomura kw'izina ryawe Bizomura kw'izina ryawe Oya, 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 Murakoze cyane bakunzi ba Axia Vibes TV murumva yuko no turirimbo duhezagira cyane murumvise kano karimbo nakiwanyu nako muri ukunda nako muri ukunda Laudation mwashize ahabona Jenda hezagiwe mu byukuri reka dutere tugana ku musozo wa kino kiganiro dusha duhera kuri wewe Axel akajambo wosozerera ko nakahe mbega abahoze muri ukunda batakirangura ubwo butumwa baba bari ngaha mu Burundi canke abari mu makungu akajambo mwababwira nakahe wokora ubutumwa gute akajambo noshikiriza ku ukunda wese ahari Yukunda n'umuryango wagutse kanatsinda mwarabibonye batari bake nko kuri iyo biro twahirukamwo abari i Burayi bahimbaje kumwe natwe abatakironka umwanya uyu munsi wa yubire twarashoye kubona amageneration menshi abatari bazinanye baramenyana kuko turabona ko umuryango wa Yukunda ari umuryango wagutse akajambo noshikiriza ku Yukunda wese ahari no kugumiza umutima kuri iyo Yukunda malgré gufatirwa n'umwanya n'ubuzima twumve yuko turi muri bwa bumwe bwo kubinahaza imukama no gushikana ubutumwa bwiza bw'umukama kuri hose hashoboka. Murakoze cyane Eric namwe akajambo mwobwira abo bantu ko barakaye. Murakoze n'ubwa twandanya yangwana yo kwemera ahora tubwira no kwizigira tukabandanya turabakristo aho turi mu bitugora no mu biduhimbara kandi tukakomeza igiciyumviro bene bacu bagiye badutangira imbere batweretse kugumana Yukunda nk'umuryango wagutse ufashanya muri byose kandi tukaguma turi abantu bakunda ibyo Eklezia itwigisha. Murakoze. Murakoze cyane Anise namwe akajambo mwotekerera abariko baratwumviriza baba batari mu makohale baba bari mu makohale kohale ntimwotera kama bayukunda gusa nibaza ko n'abatukurikiranye hataboza akajambo mwobabwira. Yego murakoze. Akajambo nobabwira nuko twebe nk'abaririmbira Imana cyane cyane ico tubasabye n'igisabisho kugira batwamize ku mutima badusabira kugira ngo tubandanye ubutumwa neza kuko tubukora singiye kwishimana kuri tubukora neza Imana irabizi kanatsinda ibandanye bihezagira ivyo mukora bikaranguka neza shire mu gisabisho tubandanye ubutumwa n'ubutumwa buhimbaye buhambaye ariko yego uko ubutumwa buhambaye rero je no warangiza ndabasaba batugumize ku gisabisho natwe tubandanye ubutumwa.
murakoze cyane reka tugende kwa Sezerano nawe akamo utera bariko baradukurikira na cyane cyane abajene nka wewe naka abajene nka jewe muri rusangi n'abandi atari abajene nka jewe akamo no batera kuba muri chorale ni iteka ridasanzwe tuba twaratewe n'Imana rero n'imyaka 25 jewe siyo maze sindanayikwiza ariko noba saba cyane kwama badushigikira mwibi bintu tuzatura cyane nko mwizo ndirimbo turacisha ku mbuga ngurukana bumenyi bakaza baradushigikira badushira mu gisabisho ego murakoze cyane namwebwe Kibeste nk'inararibonye muri chorale yukunda Laudatio akajambo mwosozerera ko nakaye murakoze akajambo nosozerera ko nuko abandi bavuze herakamu bakunzi bacu aho bari hose ndetse n'abatari abakunzi bacu izina muntu wese atwumva dukurikirana haba iparuwase haba ahatandukanye haba mu mahanga ikintu cya mbere tubasaba nuko boza badusabira ku Mana bakadusabira kugira chorale yukunda Laudatio gume ihagaze kandi gume ari umuryango kandi dukomeze kubaho dusenga nyine Imana ituzigame by'ukuri tugume turi umuryango ko turi umuryango kandi turarinaza Imana umuryango ko Imana idufashe rero tugume muri ubwo bumwe chorale Lisetiya yavuze ati twishima mugabo by'ukuri yukunda Laudatio turi umuryango ndetse ntituri umuryango w'amaraso ariko by'ukuri turi umuryango kandi ku mutima ko tubayeho Imana idufashe baguma badusabira tugume muri ubwo murakoze cyane akaba ari no ngaha rero duciye dusozerera iki kiyago cacu kiryoshe twari twatewemwo iteka n'abaririmbira Imana bo muri chorale yukunda chorale ikunzwe cyane mu makorale yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura isanzwe irangurira ubutumwa muri paroisse yitiriwe umweranda Yozefu none mu gusozera reka abatumire basubire batwibutse twari turi kumena Kibeste abakunzi ba Axia ntaco badusabira ku bwa kino kiganiro duhejeje kugiranira ndasabiye turabashimiye nibaza ko namwe murimwo yego mwakoze cyane kuduha bukanya turazi ko mwari mufite byinshi bafatira ariko mwavuze muti chorale yukunda Laudatio twitera iteka tuyihabo kanya mwakoze kose kandi mudushimire naho musangiye ubutumwa mukama abandanya bahezagira abandanya bakomeza muri ubwo butumwa tuzobasabira namwe mu bandanye mudusabira murakoze cyane namwe mwaduteye iteka muradutiza akanya kanyu muraza kuri nombonesha kure yacu ubundi twari turi kumwe ni Sezerano Loise Fora ego cyane Sezerano nawe sinzi yuko ataco bodusabira abanywanyi ba Axia ndabasabira kwama duhamagara n'indi minsi hari ifunzo duhari icyo twasabira cyane nuko kuri kiganiro duheje kugira ndetse no ku bindi tumaze gushira ku ipage yacu ko bogira j'aime s'abonner na partage kugira ngo dushobore gushika kure ego cyane ego twari turi kumwe kandi na Nzimana Anise iyi nimbonesha kure Axia Vibes TV yihaye ihangiro ryo guherekeza abantu mu kubaka iteka none ku biganiro bica kuri nombonesha kure harimo na cyane niki gwanyu cakanyamuneza ntaco modosabira bariko baradukurikirana ndabasabiye cyane muko mutera imbere mukagwiza ibiganiro byinshi muko mutwibutse kandi mutwibuka yego muribuka n'andi makorali ndetse n'ibindi migwi y'ubutumwa muri ekeziya yego cyane ndabifuriye cyane ko mutera imbere murakoze cyane Eric namwe mwosubira mukidondora umwidondoro kwiyi bakozi ba Axia ndamutsa ntakino wifuza iterambere nawe no kwiyungutsa musanga abantu niba bari mu biganiro murakoresha uburyo butandukanye yego kuko abantu bohurumbire ku bikorwa byanyu kandi ababishoboye kubashikira mu bitandukanye murakoze cyane Eric twari turi kumwe kandi na Imana Axel
abakunzi ba Action TV nubasaba yuko ugira sabone mbese bakanapartage ikiganiro kugira ngo gishobore guhezagira igihugu c'Imana aho kiri hose. Murakoze cyane akaba ari no ngahare duce dusozerera kino kiyago tubakengurukire ko mwadukurikiranye kuva aho twatanguriye kino kiganiro cacu kugeza aho tugisoreje. Mubandanye mumererwa neza aho muri hose, mubandanye mwubaka iteka aho muri hose, ko hale yukunda tuyipfurize gutera imbere nk'umuzinga canke isumbirizeho ibandanye isasagara hose kwisi nkuko tubona byatanguye. Tuze twame twivomera ibyiza by'umukama ku bw'iyo kohale. Gira umugisha mugira iteka. Yari Edmond kwizera ku bwa Action Vibes TV ndabikebanuye. Bye bye.